Yesu Kristo nashimwe. Twari twababariye mu gihe c'uruhimbi ruheze yuko muri uku kwezi kwa gatatu tuzotuma abantu bakaja kuturabira ibikorwa vy'Imana iyo dukorera hariya hanze y'igihugu. Hanyuma hariho bimwe twagomba gutuma Pasteur Aster, hanyuma mu nyuma baravuga ati ntazoza ari umwe ariko muzozanane. Twaragiye rero mu gihugu ca Afrika y'Epfo nk'uko dusanzwe tubikora mu gice co mu buraruko mu karere ka Pretoria canke mu ntara ya kera bita Gauteng. Turaja no mu ntara ya Mpumaranga kandi niyo twakoranirije abantu kuko hari urusengero rutoyi twubatse twari tugiye kuhugurura. Abo bantu rero bose abakozi b'Imana bariyo baba bo mu bumanuko i Cape Town n'ahandi baratumye intasho muzakire mu izina rya Yesu. Ariko rero twagomba kubabarira n'ikindi, aho twaragerageje kurondera abantu bamwe mu bakorera hariya no mu baduserukira kugira ngo turabe ingene bimwe twoja tubifuruguta bikaja ahabona bikamera neza. Ariko muri Afrika y'Epfo ntugire ngo biroroshe, haragumye ariko ko hari shengero ry'Imana byose nta kidashoboka. Ariko twagomba kubabarira inkuru nziza y'ahantu hashasha twagiye muri ico gihugu gishasha, agasanga mugomba gukorera Imana. Twararonse ahantu, yego twaratumye intumwa muri Zambia, yego twaragiye za Mozambique, twarabonye akarere uko kameze, ariko twararonse ahantu tubona dushitseho twaciye tuvuga tuti harageze ko tugenda. Naho twaragiye Afrika y'Epfo none no kwegeranya abarundi bavuye ino n'abanyekongo. Urumva twovuga ko ari encadrement tubagirira. Muri Zambia ego hariho bakeyi bari bamaze kuboneka, ariko muri iki gihugu tuvuyemwo citwa Malawi c'umutware wa kera Kamuzubanda, abakuze niwe bazi kuko niwe yatwaye kera hariya. Aho hantu twarahabonye igikorwa c'Imana gikomeye, kandi abantu b'i Malawi ukuyemwo Lilongwe, naho nyene hari umugwa mukuru. Igisagara ni kinini cane ntiwogiheza vuba uriko urakigendura, ariko hari aho umuntu agaye ibintu vyiwe. Murakunda iki gihugu, turafise igihugu ciza, kandi igihugu cacu, iki gisagara cacu naho bavuga ngo ni gito, ni ciza. Ni ciza nuko atari ciza gusa, amageragezwa uri ahantu heza arahagusanga, nahabi akahagusanga. Igihugu cacu ni ciza. Hanyuma rero twarashoboye kubona abantu bakimeze nk'amwe abamisiyoneri b'abaswedwa basanga abarundi, kuko basanze abarundi bamwe batarambara ibirato. Twarazanye hano, twarafashe ibintu, tuzobanza tuvyereka aba pastori, tugira inama yinjiye babonye abantu baho uko basa. Kitugoye nuko tutarashobora, hari vyete tutaraheraheza kugira ngo twemegwe neza vyose bije kw'igikumu, nivyo bisigaye. Tuzotuma delegation, bimwe twarabikoze ariko hari ibindi bazoza guheraheza, tubanze twemegwe neza. Uwobona baba pasoni n'ababigeme bacu ngaho ingene mwambaye neza, hamukabona abigishwa bamwe twaronse ingene basa, ndakurahiye tubaha impuzu bamwe
kandi vyokunda wowe ukoreye Imana cyane. Aho hantu twagiye muri Malawi twarakoze ibikorwa, twakoraniye ku kibuga c'ikambi y'impunzi, niho twabonye hagati na hagati kandi hoshika abantu bitabagoye. Ni twashimye gukoranira Irongwe hariho amabranche abiri mu gisagara hagati, ariko twabonye ko twoja aho hantu hitwa Zareka. Hari impamvu kuko n'abantu bakomeje ubutumwa cyane bari aho nyene Zareka. Twarashoboye kubatiza aho hantu bwa mbere, twaragize igikorane carimwe abantu hagati y'500 n'600 umuntu aravye. Hanyuma rero ubutumwa buriko buravugwa, indirimbo zikaririmbwa z'amakorale, n'abari ku mapikipiki bakururuka bagahagarara bakumviriza, n'abagiye gusuma bakumviriza. Murumva aho hantu inyota iracariye. Urumva ntibaragera ku rugezo tugezemwo rwo kugwana, kuko iyo abantu bagwana babara agahimbo, iyo abantu bahimbye ntibasobwa n'umugani. Ariko aho umuntu arava ku ipikipiki akururuka n'uwo bahetse akabanza kumviriza ibyo bariko baravuga. Hanyuma rero muri ico gihe byaratunezeye cyane kuko barakira ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana bari basanzweyo, hari hamaze iminsi baroreye ko tugenda ngo tuvyugurure officiel, ariko byari byaratanguye. Twarashoboye kugira urubatizo uwo munsi rw'abantu 69, kandi muri abo 69 harimwo abarundi 5 n'abamarawite 64. Hanyuma twarashoboye kandi aho twagarukiye ku birometero nk'400, hariho abandi twumvise 8 bo muri Malawi bagomba kubatizwa, kuko bose bari 72 bo muri Malawi. Batubariye ngo bari ku birometero nk'700, twababariye ko bazobasangayo bakababatirizayo. Ariko barifuza kuraba ngo baraje mu kinyegero, turababarira ibindi bikurikira, baje kurabira ishengero, baratumye umuntu araza ngaha arahasengera, ntitwamenya ko ari ngaha, aje kuraba uko musa, aje kuraba uko ibintu bimeze. Hariho bene wacu bari baragiye barakorerayo, baca bagwanirayo. Y'abantu rero baravuga atabo ko baje gukora bagwana, twebwe tukaba turi abene gihugu baha, turagumye muhira kuzogeza aho Imana izodutumira abantu. Baratuma umuntu araza kwicara ngaha, ntitwabimenye, araraba uko dusenga, aragira gute, aranezerwa, arajana raporo, arahora, baca baja ku mavi. None rero aho kandi twarashoboye kuza dusengeye abakozi b'Imana, kuko twari tubazi. Twarasengeye abapastori 3, umwe n'umuntu wo mwishengero ryo mu Kinama, uwundi n'umuntu ava ha mu Kamenge, uwundi n'umuntu ava inyabugete. Cyane abo twasengeye kuba abapastori n'uwo mu Kinama na Kamenge, n'uwundi ava muri Ngozi hariya hafi ya Don Bosco. Ariko kandi twarasengeye n'abavuga butumwa batari bake. Hari abo twakiriye n'abo twasengeye, twasiriye abapastori 3 dusengeye, n'abapastori twakiriye bo muri Malawi 2, harimo uwo yaje gusengera ngaha. Bamutumye ngo uturabira abo dufasha, abariboti narabubuye, muje tuje ku mavi dusenga Imana. Twarashizeyo rero abapastori 5 n'abavuga butumwa 8 n'abadiakone 8, harimo n'abagore n'abagabo. Kandi nyamunsi twagirishije uruhimbi, abantu baja ku ruhimbi 160. Hanyuma rero twasezeranye neza cyane, bagomba ko tugumayo. Ati niburi basi we utahe udusigire Asteri asigara ino. Oya ntiharagera ko ndamusiga, tugiye kurondera abandi tuzobazanira, ariko ubu ntiharagera, nimwodufata ariho tukiza.
kandi baradukoreye ibishoboka byose barabikora kabisa. Hanyuma rero twabonye hariho uburyo bw'ingene dushobora kuronka no kugura ibibanza biracari kwibera ritoyi, naho birirongwe twoshobora kugura ikibanza. Hanyuma rero twaragenduye ico gihugu turaraba igisagara ca ingene gisa, ni gisagara ca kera. Murazi rirongwe nta bazungu benshi bari bahubatse, kuko abazungu bari bagiye muri kiriya gisagara ca Brantaya, niho abazungu bari barubatse. Ariko rirongwe ni gisagara kitarimwe abazungu benshi, kiretse kubu abashinwa n'abahinde batanguye kubaka inganda kugira ngo bakorere muri ico gihugu. Uko rero niko bimeze hariya. Abafise umuhamagaro ubu mbere turakeneye abafise umuhamagaro bakiri bato batararuha. Twebwe turi hano imbere hari umuntu aba yararushe abagomba haruhukira. Turakeneye abafise umuhamagaro mu mutwe hataraja ibintu byinshi by'uburongozi, ariko hakiriyo ubutumwa gusa. Ariko kandi ntidukeneye abazoja kurondera y'amahera. Ninde yemeye kugenda akarinda amagorwa atagira gute bakoze b'Imana? Apana kuza kwicara ku ntebe ugacurenza ukuguru ku yindi hejuru kukundi nk'umwarabu wagiye kurondera imitima y'abantu. Ugomba kurondera amahera ugumaha, ugiye kuyaronderayo kandi ariyo ucugenda ukarondera amahera gusa, ukazoja gusenga nk'umukristo ugashigikira ibikorwa. Birashoboka ivyo navyo, ariko wemeye kuba umuvugabutumwa bimwe urahagarika. Ntawe usaba abami babiri, umwe acananirwa acakunda umwe agahava yanka uwundi. Uko rero nabo barahagurutse bose, arabafise ibirato n'abatabifise, ati muzoturamukirize ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura. Bahagaze bagoroye amaboko, none nimwakira intasho zabo. Tugira tubabaze ijambo, muremeye kugendayo? Ko tutavuze ko muzoronderayo n'amahera, ijwi rica rimanuka. Muri iki gihe ibitwishe n'amahera. Aha hose mubona indwano ziriho n'amahera. Amahera ni meza, turayakunda. Amahera niyo yatwubakiye urusengero naho ruva. Arepoke bavyubatse ukuntu bafashe ahaca amazi baca bashiramwe imisumari ahaca amazi. Imisumari mu gusakara bayishira ku migongo y'amabati, ariko bashize mu nzira z'amazi. Nico gituma mubona vyama biva. Hatageze aho muzokwinanata mukabihindura, naho twosubiramwo tukazibira inyuma y'imyaka 2 bizosubira kuva, kuko niko bisakaye. Nivyo twasanze niko bisakaye. Amahera ni meza, ndabifurije kugira amahera, ariko number 1 Imana, hanyuma amahera. Muzoca muhezagirwa cyane. Kandi namwe bwe mufise amahera, turabifurije gukorera Imana kabisa. Ntimugire ngo erega naho woyegeranya gute. Hariho umuvugabutumwa wacu yahoze Nyabugete, ameze neza kabisa. Amahera nayo ntituyagaya. Umuduga wiwe wanyoye ibirometero byinshi, yashizemo ibintu byinshi. Aho twaraye hose ibintu byose atuzungurutse yose atwereka ingene abantu bameze n'ingene ubutumwa bumeze. Kandi niyo twari Afrika y'Epfo twabonye umuvugabutumwa afise uburyo, hoho twagiye ibirometero ibihumbi n'ibihumbi, kuko hoho haragutse cyane kurusha. N'abantu bakorera Imana mu buryo bwo gutanga ivyabo, tukagenda n'imodokari zabo tukarara kuri fure zabo. Ivyo navyo birakunda. Urashobora gukorera Imana muri iyi nzira, ubundi agakorera Imana muri ubu buryo, mwese mugahuriza hamwe. Hanyuma uko umuntu azohembwa rero, ivyo si twebwe tubimenya, bizomenywa na Databuja. Imana ibahezagire. Reka tugezaho uko niko urugendo rwagenze, cyane cyane twari tujanywe n'ibijanye n'inyandiko ngo tumenye aho hantu tugiye kuzokorera ingene ibintu vyotungana neza.
Urero tugira turabe ivyitwa navyo umunsi mukuru turiko n'umunsi mukuru wiki Pasika. Mwibuka ibiki n'ibiki muri Pasika? Kugira gute? Aha, mubivuga mubikekeranye. Bakozi b'Imana, twibuka iki uyu munsi? Harimwo gupfa, harimwo kuzuka, harimwo intsinzi, harimwo iki, harimwo ibintu byinshi cyane biri muri Pasika. Bamwe iyo mwaje muva ku munsi wa gatanu bari bababariye ngo ntimuzorya inyama hamwe mwahora, ariko bungira mwaraziriye ko mwaje ngaha. Urumva uko nukwemera nako gutandukanye. Dusome ijambo ry'Imana rero. Ijambo ry'Imana riri mu cete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'i Korinto mu gice ca gatanu. Tumanuke duhere ku murongo wa 6 dushike kuri 8. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ni Paulo avugana n'ab'i Korinto. Muri iki gice ca gatanu havugwamwo ibintu byinshi, ariko twebwe tugomba tuvuge agace ko kuva kuri 6 kugeza kuri 8. Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose? Nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe risha, nk'uko mutarimwo umwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ari wende Kristo. Nuko tuziririze iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera canke umwambiro w'urwango n'ikibi, ariko tugira imitsi mitambiwe y'imitima ikeye n'ukuri. Amena. Tugomba tuvugane kuri iri jambo. Hano tubonyemwo amajambo nk'abiri twovuga canke 3. Umwagazi w'intama wa Pasika, hanyuma umwambiro wa kera, hanyuma umwambiro w'urwanko n'ikibi, n'imitsi mitambiwe y'imitima ikeye. Ivyo n'amajambo amwe wotoragura muri ico gisomwa, ariko tugomba tubanze tuvuge kuri iri jambo Pasika. Mu gice ca 12 cyo kuvayo turabona ingene Imana yabariye Mose gutanguza Pasika. Ababarira yuko bategerezwa kugenda mu busho bwabo mu ntama canke mu mpene, bagakuramwo umwagazi w'intama canke w'impene. Babategeka ko bawubaga bakawusangira inzu ku nzu, bagaca babarirwa ngo inzu izoba irimwo inkehwa, baze bakoranye hamwe n'iyindi nzu, baje hamwe basangire uwo mwagazi wa Pasika kugira ngo babirye babiheze ntihagire ikirabo. Hanyuma bari baronse irindi tegeko, muzobisoma muri ico gice ca 12 cyo kuvayo. Itegeko ryavuga ngo amaso y'uwo mwagazi arafise igikorwa muzoyakoresha, muze muyasige ku bishimaryango vy'inzugi zanyu. Ati kuko hari ico Uhoraho agiye gukora muri iki gihugu. Uhoraho agiye kubakura muri iki gihugu, ariko hakozwe igitangaza. Abana b'imfura, ibintu byose by'imfura uhereye mu gihugu cyose bizopfa. Hariho umuranduzi azokwinjira muri iki gihugu, kandi ibyo bintu azobikora ijoro rimwe gusa. Rero
muko muzorya uwo mwagazi w'intama muze mubirye mukenyeye kandi inyuma y'ivyo ndiko ndababarira muzoca muhaguruka muve muri iki gihugu mugende mu gihugu c'Imana yabasezeraniye. Mose araza arabibabarira, bagize isekeza ryo kurondera imyagazi y'intama. Umuntu wese kurondera intama, uwibuze kurondera impene, barabirondera. Mugabo itegeko, umwagazi w'intama utagira iki? Utagira agasembe. Kuko igifise agasembwa ntigishobora gutabara ikindi c'agasembe. Umwagazi w'intama utagira agasembe, umwagazi w'impene utagira agasembe. Si impene icitse ihembe, si intama icitse ihembe, si intama yavunitse igenda iracecemera, oya, ifise ibikwiye vyose. Iyo niyo muzokerera, ntimuze muziteke, muze muzirye zitaze, murye byose ntihagire igisigara. Ryari itegeko ry'Imana. Ayo maraso rero muyasige ku bishimaryango. Hanyuma rero muzokumva induru, muzokumva ibibazo, muzokumva iki, umuntu wese yinjire mu nzu yiwe ahaririye uwo mwagazi. Ayo maraso rero aho umumarayika muranduzi azoyabona azobarengana. Cari ikimenyetso gikomeye c'Imana. Ayo maraso ahazoboneka hose, uwo mumarayika yakubita kwa maso agaca arengana. Induru ikaguma ivuga, abantu bariko barapfa, hapfuye abantu, hapfuye ibitungwa, induru iravuga kugeza no kwa Farawo. Ico ni kimenyetso kimwe Mose yari yarahawe. Ariko mu gice ca 16 c'Abalewi, muri iyo mirongo ya 5 nandumanuke gushika hepfo, sinza kwirirwa ndasoma, naho Abalewi bari babariwe ngo barondere umwagazi w'intama canke w'impene, barondere impene zibiri, bazirondere, bazizana imbere y'abaherezi. Abaherezi bafinde ubufindo bumwe bwerekane iyikeregwa kw'ikimazi, kugira ngo amaraso yayo aje gucucagirwa ku gicaniro, kandi berekane n'iyindi yo gusenderwa mu bugaragwa. Musomye hariya murabona gusendwa n'ijambo ryanditswe ngo azaze, risobanurwa ngo gutakabi. Umviriza hariya muri ico gitabo c'Abalewi haranditswe ko imbere yuko uwo muherezi iyo iyerekanwa n'ubufindo yarakeregwa, amaraso yayo akajanwa ku gicaniro, igatangwa kw'ikimazi co guturirwa canke co kosa. Ariko iyo yindi mpene ikomeye, umuherezi yayirambika ku biganza, hanyuma Abisirayeli bose abari hariya hafi y'ihema bakagorora ibiganza byabo, bakatura ivyo bakoze, ni ukuvuga ngo babiremeke ya mpene ikomeye, igende yikoreye ibyaha, ibigiye kubita mu bugaragwa hariya kure. Bagaca bayirungikana umuntu agenda yishoreye, agaca yita mu bugaragwa akayirekeye iyo. Yombi izoribwa n'intambwe, yombi izosangukira iyo, kandi avuyeyo yarinda kwiyoga no kumesura impuzu zayo. Gutakabi, gutakabi, ivyo vyose vyari ikimenyetso. Ivyo vyakorwa ku munsi mukuru w'impongano, aho abantu bibuka ingene ibyaha vyabo vyahongerwa imbere y'Imana. Namye niyumvira kuri aya majambo, turavye abigishwa canke abakristo bari mu mashengero ya Pentekote,
barakiriye ubutumwa kabisa cyane gose, ariko ntitwataye akabi kuko indwano ntizihera. None abantu barakijijwe ingwano muri bo ntizihere, barakijijwe kwe ingwano. Harabavuga mu Burundi bahora bavuga indwano ya runyota, abize kahise baraca bamenye byaribyo. Umwuzukuru niwe yambajije ati babungira ndakubaze ivyo bintu bavuga vya runyota byarabayeho, mbega inarunyonga yarabayeho, mbega samandari yarabayeho? Aho ntibatubesha abo bantu bake bapentekote. Nagira twongere twibukanye kuri iyi Pasika, umwagazi w'intama wacu waratanzwe, ni Yesu Kristo yatanzwe ku ikimazi. Tuziririze iminsi mikuru, twarataye akabi, twarataye akabi. Umuntu umwe yaranyandikiye, pastor ngapfungwa ukanka kuza kundaba, yamanyandikira iminsi myinshi, mugabo ngaha abakozi b'Imana bakambarira ivyapfunze uwo muntu. None nagomba ndakubarira umuntu wese yavutse yama yiteguriye guhura, ari gupfungwa, ari gupfa, ari kubaho, waravutse ivyo ni kashi, kandi ntuzorinda kubikwega bizizana. Mugabo ntuzupfungwe n'ikibi, warivye none ntibagupfunga, none warishe umuntu ntibagupfunga. None bagupfunze ni nabataje kukuraba bakoze ivyaha canke niwe wakoze ivyaha? Urupfu rw'imfana niko bavuga Abarundi. Kubera iki? Uwundi yuguruye iradiyo televiziyo abona uwundi muvuga butumwa ariko aravuga carazimya ngo izina rya Yesu ndahumiwe. Wanguha ko wamubonye yavuze, ahubwo ihane uhinduke utakabi. None ijuru naryo ugira uzoribuza abantu ko barijamwe. Reka twiganirire na Terence, niwe adakunda gushavura cyane. Pastor Terence, ninaguruka nduze uzoca ufata amaguru umanuka usubize hasi, canke wewe ninabona ugiye je ngasigara nce ndagufata bizokunda? Tuziririze iminsi mikuru ya Pasika tudafise umwambiro w'urwanko n'inzigo, ariko dufise imitima ikeye. Pilato yicaye ku ntebe y'imanza. Imana irazi gukora neza. Imana kiravugisha muka Pilato mwijoro, iramwihishurira, iramwereka, wa mugabo wewe wamuca imanza ukagira ibi n'ibi, nihagire wicugira uwo mugororotsi. Naraye ndota tubabazwa bikomeye kubw'uwo mugororotsi, kandi Pilato yaravyumvisega, atangura kuzangazanga. Temwe mwabaherezi, yemwe mwabayuda, mbega Kristo ndamugirende? Ngo yaja yamenye ko ari shari ritumye bamubambisha. Kristo ndamugirende? Umva urwamo rwavuga ngo nibamurekure nabambwe. Bariko baratura erega bavuga ko abambwa, urwamo rwariko ruravuga ngo nabambwe. Oya, kubera iki? Oya, nabambwe. Mbega turekure Baraba?
birakabona batarekuye baraba ntaca amaraso y'abaraba ntaco yari kudukorera kuko umwagazi w'intama wategerezwa kubutagira gasembwa baraba yari umwicanyi n'umwambuzi nta maraso y'umwicanyi yari kutubohora umva birahuma abahereze bakuru mwababwiriza ukabona mwishengero havyutse umugumuko ntuzobiharure ku bakristo abakristo ntibaguhambya nabo nyene nabo bagabo mwicaranye haba hari umwe vyagoye yagiye kosha abo bantu muri kumwe ngo bakugirire nabo none ugira mwebwe naho bamwe muvuga ivy'inama z'abapastori mwebwe none muraza mu nama yacu n'abarozi baba bavuye ino bakaja kubaroga aha nta barimwo hinge ndabe ko harimwo umurozi nta n'umwe arimwo nga aba n'abantu b'Imana aba ntibaroga ariko ngira ndababaze none mwebwe muhora muza mu nama yacu none biriya bintu byo mu nama yacu mubivuga mwabikuye he umva nuko rero tuziririze iminsi mikuru ya Pasika tudafise umwambiro w'urwanko n'ikibi ariko dufise imitima ikeye vy'ukuri amen umva hariho ibintu mpora niyumvira none gabasha aho twavugiye ubutumwa kuva tukiri bato none ubuhanza bwatobotse kweri bizogenda uko nyene kweri umuntu ntiyari kudandaza akarondera amahera nk'abandi mwasa neza hamwe Yesu abambitse amakanzu yera muri ko muratera ikirere muja mwijuru musa neza kabisa umuntu abireke ariko rero Imana yacu iragororotse hari umuntu umwe bigeze gucira urubanza ngaha ntibarutumbereza ahanyena hajya rero jewe iyo niyicaye uri kurasigura canke iyo uri kurasenga jewe ndumviriza kandi no kwandika nkandika ngoma ndababare ko yasenga yavuga hari mu myaka ya kera bamwe ntimwari bwaza wewe Mana nyakubahwa wewe uri Imana itarenganya wewe ntujugwa nkunzi wewe ntugira gutya yabisengera hanyena haturaha hanyuma ndabaza umurongozi wanje tari kurya mu muntu arafise ikintu kimugoye ariko naho jewe ntakizi nawe yarafise ingabire yo kwitonda bukebuke ati urumva murazomwegera muyage mu mwumve ariko sinarinze kumwegera mu nyuma bitoborera handi ndabimenya aha harabaye ikibazo ngaha hari abantu b'abashitsi bari baje ngaha twari kumwe ngaha umupastori umwe arambarira ati mwungere uyu muntu ntaje ku ruhimbi kuko iyo tuva yaracumuye ndatuma abo bazananye baramutinya kumukorako kabisa hanyuma nca ntumba baha batamuzi sohora urya mugabo agenda hari hanze babantu rero baca baronderamwo uwo bayamureze inama bayigiriye hariya munsi y'umusaraba hariya barahaswe kugwana bavuga iki ngo muri twebwe nta muntu acumura muri twebwe vuga icatumye bamusohora ariko narashimiye Imana hariho uwo bibaza ko ari we yamureze kandi uwo nawe bibaza ko ari we yamureze natwe twaramwemera niwe twabona ko ari umukristo mwiza ati amen bamenye urumva abandi ntibo bivuga ariko ujya bavuga ngo niwe yabivuze
kandi si we yari yabivuze, byari byavuzwe n'umuntu mutoya. Mugabo bose bavuga ati byavuzwe na Sofoni, kuko ari we bizigira ko atokwihanganira bijya bintu byabaye. Erega niyo baguteye amabuye isi bibi urayemanga, none abandi ko batayabateye barayakujegeza. Hariko imicungwe, hariko imyembe. Ikibabaje nuko bahava bakorora iyihiye n'iyidahiye, ariko amabuye uyagesha. Umva, ahantu rero nagomba kuri iyi Pasika tuvugane aya majambo, kandi ahantera mpezaga aho mwumviye ubutumwa si vuba ntawoheza byose. Abaheburayo 10:19 haravuga ngo nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa hera cane n'amaraso ya Yesu, duciye mu nzira yadutoboreyesha iri n'ubugingo, ica mu gihuzu gikinze, bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe, kandi ko dufise umuherezi akomeye aganza urugo rw'Imana. Twegereze dufise imitima y'ukuri, twizeye atamazinda, imitima yacu icucagiwe ngo ivanwe nk'ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu nikunyiganyige, kuko wasezeranye ari uwo kwizerwa. Kandi twiyumvirane ko kugira ngo turwanishe akaryo gukundana n'iry'ibikorwa byiza, twoye guheba gukoranira hamwe uko bamwe bagira, ariko duhanurane. Kandi uko mubonye wa munsi wegereza, murushirize kugenza mutyo. Umviriza bene data, turafise umuherezi mukuru aganza urugo rw'Imana, ni Yesu. Niwe yabaye ikimaze, samaraso y'impene, samaraso y'intama. Oya, uwundi muririmbyi yuzuye mhemuye araririmba, aravuga ngo amaraso yose y'intama n'impene, y'ibimazi by'Abayuda ntacatumarira. Yesu wamwagaze w'intama w'Imana, niwe wenyene ashobora kudukiza ibyaha. Haleluya. Umviriza, turafise umuherezi mukuru aganza urugo rw'Imana, yaradutoboreye inzira tuzocamwo, ariko dufise imitima icucagiwe, dufise umutima yejejwe, twuhagijwe amazi meza. Haleluya. Umviriza rero, kuri Pasika so kurya. Twebwe aha mu burengero imbono mu mirwa, muri Pasika bararya n'inyama bakarya, ariko ndakwifurije kugira umutima ukeye. Ndakwifurije kuziririza, kwiyanduza ishari n'inzigo bikure. Reka duhereze kuri 11:28 mu gitabo c'Abaheburayo. Nta handi dusoma havuga ngo ukwizera niko kwatumye ashinga Pasika no kumijagira amaraso, kugira ngo uhonya imfura ntagire gute, ntabakoreko. Mose igihe yarabariwe n'Imana gutanguza Pasika, bitabaye mu kwizera ntiyari kubikora. Baga impene, baga intama, cucagira amaraso ku bisimajyango, hanyuma azobakiza. Mva utizera ntivyoshoboka, ariko ndagufitiye iganuke, niryo ngira mpereze ko
kuri iyi pasika, kuri iyi pasika umwami Yesu akuboneka amaraso yiwe. Uhoraho umucamanza niyakubona ko amaraso ntazogucira urubanza rubi. S'abantu oya, umwami Yesu akuboneka amaraso yiwe ni kashe. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika iki? Amaraso yanje ni isezerano risha ryo kugira ngo abantu bagire gute? Baharigwe iki? Warahariwe none warahariwe bya bindi biva he? Kuri iyi pasika nagomba wongere usubire mu mwanya wawe, uje mwishengero ugumemwo gasanga uri muri ryo cyangwa uvemo. Ega hagati nta kibanza kiriho. Utegerezwa kuba umukristo cyangwa ukaba umupagani. Erega inzira ni zibiri, hariho abazoca mu irembo rifunganye n'abategerezwa guca mu nzira y'igihamo, harimwo abazoja mu bugingo n'abazoja mu muriro. Ico kibanza kigira gatatu rondera nta kiriho, Bibiliya ntakivuga. Yesu turiko turibuka ko yapfuye akazuka, yatsinze urupfu n'imwe. Igihe yazuka hari ikibazo cabaye, kandi kirigwa kirashika n'ubu. Abantu benshi barandika bakavuga ngo ibi nibi bizoba, ibi nibi vyabaye uku nuku nuku, bakarorera. Mwebwe nyene muhora mubisoma mukarorera ko bishika mukabura, mukabura. Hirya yeje akongera kandika mukabura. Ariko aha ko ntahamba dufise abantu benshi mwize, haraho babariye Nikodemu, babarira nayo ba Yosefu ngo mbega namwebwe muri mu nama nkuru y'abayuda bari muri Sanedre, namwebwe mwajimijwe mbonye umuntu nka bamwe mpora mbona ani universite ashobora gutwara igihugu, umviriza nkabona ibintu ariko aremeza ko ari ibyo. Eka dasiwe n'uwo baba babimwitiriye. Erega hari umuntu yimanura ku gateka kiwe. Nk'abagabo muzobi inkandagira bitabo ariko ntimuba abanyabyaha. Nta muntu agowe nk'uwamenye ukuri mugabo ntakugendera ngo cwe. Twari tubiteze, twebwe ico dukora twariko turagenda, twariko dusenga, twari dukeneye ujya mugabo n'ubwenge bwiwe gushira ku kwizera yaronse n'ijambo ry'Imana yari kazoza kishenge. None bijya bintu akora kweri uwo muzenzi gikorwa. Ewe mushumba wanje wo kwizigirwa, wizigirwe kuri bike uzohabwa kuganza na byinshi. Abaherezi bakuru bari abantu bize ibyagezwe bitari bike, harimo abafarisayo, harimo abasadukayo. Ibyo babesha abantu byose birabura gushika ntibyashika. Hanyuma baraza abasodurazi bararinda, terega yazutse, erega nta kundi yazutse. Umva hora twabimenye, hora amahera ngaya mubihora ntimuvuge ko yazutse, muravuga ngo bamwivye bamutwibanye. Yesu yarazutse, none vyamenyekanye gute? Ukuri kuzoteba gutsinda ikinyoma sha. Tuname imbere y'Imana. Ivyo urimwo ntaco bizokumarira. Ndakwifuriza gukizwa neza. Ukizwe neza. Reka kuvanga agakiza kawe waronse n'ibitagira ikimazi.
wari umukozi mwiza w'ishengero muri kazoza wohagararira ishengero muri iki gihe turiko turajamwo eheraba bagukikije none bamaze kubona ko ataco wobamarira vayo uhinduke wihane kuri iyi pasika uziririze pasika ufise umutima ukeye umva jewe uko nahora niyumvira mu bwenge bugufiya navuga ati aho tugeze ntawoba kidukengera kuko tubitegereje twabona ko dufise kazoza k'ishengero none muri mubiki hindukira usubire mu murongo wawe hanyuma Muhemu yera niyavuga ati ndatuma nde uzoca uvuga ati bari jewe utuma kuko ico cubahiro ntawe uciha ku nguvu shitagihawe nguko Aroni yasizwe amavuta reka urorera igihe c'Imana baze bagusiga amavuta indwano ntaco izogushikanako na buhoro buhoro kuri iyi pasika nagomba tuziririze iminsi mikuru ya pasika tutari mwijwi ritwagiriza ikibi dufise imitima yizera y'ukuri turi abantu bagororotse imbere y'Imana wongere wumve akantu muri wewe ati jewe ndi umukristo naho igihugu cose cantwenga ndi umukristo tugomba kurangiza ngo dusengere ababene data hariho bene data bandi bavuze ngo iyo tugomba gusengera bihanye ngo nabo nyene tube tubabarira aho bapfukame wa mwanya urageze abariko baraba Facebook abariko baraba radio Ubutumwa bw'Amahoro muri biriya bihugu vy'Iburaya mwatwandikiye na Amerika na Canada ni wa mwanya wo gusenga Imana abandi bariko barasenga bariko barababaza wewe watwumvise uri kure ntidushobora kugushikira huri ariko umwami Yesu Kristo agushikiraho nyene upfukamye akuganirize mu buryo bwawe bwa gipeke muvugane na Kristo Yesu hanyuma aho Imana iza guharira aba bari hano nawe wiragushikira tugira dusengere aba bantu igituma ducishije mw'iryo jambo baravuze ngo hageze umwanya wo gusenga tuzohore tubivuga ngo tugira dusenge turabifurije rero gupfukamaho muri tugira dusenga Imana nagomba dusenga Imana dusengere aba bavukanye reka nsabe Pasteur Aster senga Mwami Imana yacu Data wa twese uri mu ijuru wuzuye urukundo n'imbabazi tugushimiye Mwami uyu munsi mwiza waduhaye tugushimiye ijambo ryawe rimaze kuvugwa ingene Kristo Yesu umwagazi w'intama w'Imana agororotse amaraso yiwe yasesetse ku musaraba kugira ngo abanyabyaha baharigwe kugira ngo abari kure y'Imana begezwe hafi yayo kugira ngo abari mu rupfu kubera ivyaha baronke ubugingo turagushimiye Mwami kugomba kurema imitima mishasha muri aba bantu imitima yejejwe imitima yuzuye ukuri imitima igororoka y'Imana amaraso ya Yesu Mwami aba bantu bapfukamye imbere yawe nyakubahwa bemeye ko ari abanyabyaha bemeye ko ari abatsindwa imbere yawe turasabye ngo ayo maraso amwe yasesetse ku musaraba yezi y'imitima ahumanura ubu bwoko ibyiyumviro byabo amajambo yabo ibikorwa by'impfagusa biri muri bo bikugweho mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubababariye urakoze kubeza urakoze kubashinga neza
bashingwe neza mu ishengero ry'Imana. Ijwi ry'abagiriza ikibi Imana kubw'amaraso ya Yesu rikugweho. Imbabazi zawe zibe kuri. Urakoze kuba babariye, urakoze kwa amaraso ya Yesu abeza, urakoze kubashinga neza. Iyi Pasika mwami baziririze uyu munsi mukuru bari mu mutima utabagiriza ikibi kubera bihanye imbere yawe. Urakoze kubyumvise kandi bababariye kandi kwa amaraso ya Yesu abejeje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tugira bakiriko barabafasha bamwe bamwe abaraha dusengere abantu bafise imitwaro so kugwara gusa. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufise ibindi bikuruhije, ushobora kuba ufise n'umwumira mu mutima wumva ko usigaye uri mu bugaragwa. Umuntu wese ameze gutyo, uwo mutwaro wiwe imbere y'Imana haguruke, natwe tubashire mu maboko y'Imana, Imana ibatabare. Reka nsabe Pastor Claude kuva hariya ku Ruyange abashire mu maboko y'Imana. Mana data wa twese ubyagiye mu ijuru, turagushimiye ku majambo meza azana ubugingo umaze kutugaburira. Turagushimiye urukundo rwawe ko arirwo rwatumye witanga ku musaraba kugira ngo dupfire natwe turonke ubugingo budashira bubonerwa muri wewe. None nyakubahwa, ngaba abantu bose baje imbere yawe bafise ibibasesereje. Wa munsi wavuga ngo birarangiye byose byo kubacungura, nibi nabyo byarimwo. Manukanwa no gutabara, manukanwa no kongera kugirira neza aba bantu. Amagorwa yose umuntu afise arayagushikaniye, nawe uri umutabazi w'abakwizera. Reka ubushobozi bwawe bumanukire ku muntu wese yizeye, umwugururire urugi, usubire ubohore imitima mwami boshwe nkuko wayigiriye imbabazi. Naba nabo bafise ibaseshereje nubatabare, basubire kubona inzira hatagira inzira. Mwami abivyabo byari byaraboshwe n'umugwanizi, turasabye ubushobozi mwami ubohora bwongere kugera ku muntu wese, yongere kumva gutabagwa. Mwami ukureho bya bindi byose abereye nk'imisozi, maze ubare mukundi gusha, nawe wongere kunezerwa no guhimbaza Imana. Uyu munsi wongere kubabera mwami umunsi wo kujabuka mwami, bava muri bya bindi basesereje mwami, wongera kuja mu buntu. Urakoze kuri umunyembabazi kandi ufise ububasha gukiza ingwara no gusenyura imisozi, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen.